Kaze mu kiganiro umutekano. Ikiganiro mutegurirwa n'igisata cyo kumenyesha makuru mu bushikiranganje bw'intwara hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Buri mwaka kwigenekerezo rya mbere mu kakaro, Uburundi burahimbaza umunsi mukuru wo guhabuza intayo kwikukira. Uyu mwaka rero vyabaye ivyimboneka rimwe, aho uwo munsi mukuru wahimbarijwe ku murwa mukuru wa Politique mu ntara ya Gitega, ku civugo kigira kiti twese hamwe tuduze ubutunzi bw'igihugu niho tuzokwidegemvya. Ivyo birori nk'uko vyama, nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu akaba na kizigenza mu nzego z'umutekano no kwivuna basi, niwe yateye iteka ivyo birori. Ivyo birori rero bikaba vyatanguwe no gushira urugori rw'amashurwe ku cibutso c'uwiguze intayo kwikukira ku Burundi. Mu nyuma yaho ibirori nyamukuru bikaba vyaciye bibandaniriza ku kibuga citiriwe Ingoma co ku murwa mukuru wa Politique mu ntara ya Gitega. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu akaba na kizigenza mu nzego z'umutekano no kwivuna basi, imbere yo kugenzura ingabo akaba yabanje kuzunguruka ikibuga citiriwe Ingoma, agenda araramutsa abenegihugu bari bitavye ivyo birori. Ngaha muri kino kibanza mugumitse ko gushika ashitse imigwi ndangakaranga igizwe n'abavuzi b'ingoma, abiyeretsi n'abandi bakaba barerekanye ubuhinga butandukanye. egome intara kwikukira kwa irosa sike ko kwishikikiza ibikorwa iterambere rikomoka ko rikatugaruka tukubaka igihugu cyacu mu mavukiro cyatwibarutse ivyiza nabiraronderwa twese turi kumwe birashoboka. Imbere yuko defile y'agakura itangura, hatanguye ibirori vy'abasirikare bagenda bakoroka ku muduga uri kuriruka, haciye hakurikira abasirikare bakoroka ku ndege bakoresheje umugozi canke bakoresheje imitaka. Desante un rappel nabo mu kirundi ko vuga karu gukoroka ku ndege ukoresheje umugozi. Arakorotse uwa mbere kandi ashitse amahoro, uriya yurukiye hariya mu kibimba, ingira yari yaviriye mu ndege hariya mu kibimba, ariko murabona yuko aruye gushika ngaha ku kibuga Ingoma. Rero ngomba imijambo umugenzanyi wo mu gipolisi kuko abapolisi barashikiwe, ndabona bariko baregereza aho ndi. Murazi ko nabo nyene ubutwari batabuze, mwarabibonye mu 2015 igihe abantu bagomba konona iby'inzego z'igihugu barafashije cyane, bafashije igisirikare kugarukana amahoro barashira ibintu mu bugiye. Abapolisi rero barashitse ngaha imbere détachement femme de la police nationale du Burundi. Niwashitse ngaha abakenyezi bashoboye kucinjira polisi c'u Burundi. Murabona ukungene batambuka neza cyane, ijisho n'irugwe. Murabona ukungene batambuka wewe umukobwa ariko ukunguru kiwawe ni mushobora kuduga. Oya, wewe urashaka
byiza ukuguru buriya w'imbere uriya w'imbere wese ushaka kuduza ukuguru nawe bagatambuka neza cyane imbere ya nyiricubahiro umukuru w'igihugu cyacu ari nawe kizigenza w'izingabo niko murabona ngaha igitangaza bano bantu murabona yuko ari abakenyezi koko bazi neza icyo bajejwe bazi neza umurimo n'amagaro wabo muri kino gihugu cy'uburundi banyuma uko tubagira abantu bace barangiza ino desire nabo nyene iyi mpuzu bambaye kugira ngo murabizi cyane bari muri wa mugwi ujejwe gufasha gucungera inzego nkuru z'igihugu ntibacungera abakuru b'imitumba bacungera inzego abakuru b'imitumba cyo kumwe n'abanyagihugu nabo bafite ukuntu bacungerewe n'abandi mu bundi buhinga abacungera inzego nkuru uwitegereje ukabona ukuntu batambuka ushobora neza yuko ari abantu akazi bajejwe bagakora neza cyane kandi abahubahwa bari ngaho imbere nibo binyuza kuko barazi neza ko bacungerewe neza n'abantu baramana iminsi yose bagenda imbere bagakurikira n'inyuma kugira ngo barabe yuko atazituruka imbere bagire nabi akazobamenyera inyuma bagire nabi akazobamenyera Ijambo ry'ikaze ry'uwo munsi rikaba ryashikirijwe n'umuhanuzi mwishikira mu biro kwa buramatari w'intara ya Gitega. Ijambo nyamukuru ry'uwo munsi rikaba ryashikirijwe na nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu akaba na kizigenza mu nzego z'umutekano n'izo kwivuna abansi, aho yasavye indongozi kugira imbono bakamenya iyo baja n'iyo bava. Ikindi kitubonone uno munsi kutagira merekero, uwutagira iyaja ntacererwa kandi uwutagira iyaja ntazimira. Banza urabiyuje uvuga uti jewe ndavye ntegereza kuronka inzu y'amabati, kugira ndayironke bigenda gute? Ntegerezwa gukora ibi bizompa amahera nce ngura amabati nubaka iyo nzu. None wihaye igihe kingana iki kugira uronke iyo nzu? Ntihagire uzovuga ngo ni neva azoja kwimwubakira, nta neva azoja kurima mw'itongo ryawe, mugara kwereka ingene ushobora kuronka itunga. Twaragize ibibazo muri iki gihe aho n'indongozi zidashaka kubona iyo zijana irihanga ry'Uburundi. Niyo ngorane dufise uno munsi, ariko naganda abwire ko twamaze kuhabona. Narahaberetse ishusho y'Uburundi dukeneye. Umwe wese rero yigire inama. Hariho abandi bavuga ngo ingorane dufise no kubura umutahe. Umwe wese nta numwe atagira umutahe, genda mubaze abo batanguye. Muzosanga ibihugu vyinshi vyateye imbere bihereye ku burimyi, kuko guhingura ubutare bisaba ko uba ufise uwundi mutahe, ariko kurima umutahe ni wewe nyene. Ndazi ibihugu vyahereye kurima ibiraya n'umuceri, hanyuma birashora hanze ibifungurwa, bica bizana amahera yo kugura amamashini yo guhingura bwa butare. None twewe ni kuki tutobigira? Ko butare tubufise tukaba dufise si nziza, ni igiki kibuza ko tutorima tukorora hanyuma tugashora hanze ayo mahera tukagura amamashini yo guhingura bwa butare, tugaheza tukiyubakira amabarabara. Ntagira umuntu urazosubira kuvuga ngo yabuze umutahe. Ingorane dufise ubu muri uyu mwaka w'2023 nizo ngorane ndababwiye zitarenga zine. Umuco wo gushaka kwigereka ku batunze kare ugashaka gutunga n'ingoga, umuco wo kumva yuko niyo ubuzi ico ukora utegeza kuba umukomisiyoneri, n'umuco wo kudashaka kugira amerekero ngo ubone iyo uja ivyo ukeneye kugira ngo birondere, hanyuma no kwama mu myidodombo ngo ntugire umutahe. Kuva uno munsi rero duhinduke, kuko turafise abo twigana. Erega twebwe turashaka gutera imbere kurusha ibindi bihugu vyose, kuko twebwe turabona aho baguye mu rudubi naho bataguye mu rudubi, tukahakosora tukiri mu nzira.
nico gituma dushobora gutera imbere n'ingoga kandi tukabasiga kuko twe turafise iyo tuja erega bobo haraheze none bazokubaka amashuri bayafise bubaka amabarabara bayafise bubaka ibitaro babifise bubaka amahinguriro bayafise mugatwe ivyo vyose nibikiturindiriye twebwe turafise iyo tuja no kuvuga turafise kazoza keza ni mureme rero ntihagire usubira kwidodomba Imana araduhaye ibikwiye nk'uko vyama inyamiramabi zakoze neza gusumba abandi zarahawe utuganuke dutandukanye ariko rero tunezerwa no kubona hari abarundi bamaze kuva hasi bagakorera igihugu cyabo kandi baduha akarorero gakomeye cyane turabirako kugira tubone ko atabuye riri mu mugongo abo barundi nibo nashaka gushimira rero ndabashimire kuko nibo citegererezo nivyo ni benshi mugabo hariho ababa bafise akabirya gusumba abandi hariho abaharanira intwaro ibereye gusumbya abandi intwaro ibereye nama ndiko ndabivuga irangwa no kurwanya akarenganyo ikarangwa no gukorera bene gihugu mu byo bakeneye byose utatsingurire hanyuma ikarangwa no kubungabunga neza itunga rusange umuntu azi yuko abari ndongozi ivyo ntabavyumva ntagwanya akarenganyo ntakorera bene gihugu ivyo bakeneye byose atarinze kubasaba ingurire ntabungabunge umutungo w'igihugu uwo ntarimwo none rero turafise uwa mbere w'intwazangabo yatanze akarorero kugira muce mumwigirako uwa mbere dufise ni intwazangabo mu gipolisi bashinze ivyo gukoresha ibikoresho bikenewe mu gipolisi nimwiyumvire namwe iyo ntwazangabo igishika mu mabanga yasanze mu kigega kirimwo amahera atarenga imiliyoni 5 aho hari mu mwaka uhezega mugabo yasanze ata miliyoni zirenga 5 mu kigega ubu mwaka wonyene ubu mu kigega iwe harimo imiliyoni 50 mu bikorwa yajejwe kubera ntasesagura amahera asohoka agiye gukora igikorwa yasanze bahora bakoresha mu mwaka igitoro kirenga amaritiro imiliyoni 3,500 ku mwaka ariko kubera gucungera neza ntihagire uwusesagura uyu mwaka yakoresheje iritiro 700 gusa murumva kuva ku iritiro imiliyoni 3 n'ibihumbi 500 agacaja ku maritiro ibihumbi 700 gusa ica gatanu mwumve nk'ubu mwoca mubaza muti none vyagenda gute abandi igitangaje urumva ibikorwa vyabandanije nk'uko vyahora mwarigeze mubona abapolisi batariko barakora mwarigeze mubona badakora babandanije bakora mu matungo y'igihugu akoreshwa mu gipolisi ku mahera yari yarategekanijwe gukoresha mu mwaka yaziganije imiliyaridi 17 n'imiliyoni 660 mwumva yaziganije amashuri angahe mwumva imiliyaridi 17 n'imiliyoni 660 yaziganijwe ayo yose yahora agenda nk'ifu y'imijira tutazi yaje n'intwazangabo yerekanye umutima wo gukunda igihugu kuko ubu namwe mwoca mwibaza muti kera yajahe none aho bayajana wewe ntiyari kuyajanayo naramwihweje ncasanga n'umukiriso naramwihweje kabisa ndamuzi yitwa General de Brigade de Police Ngendabanka Joseph ngo uyu ari ngaho imbere yanje ndamuzi yuko ari umuntu yemera Imana cyane nico gituma atanyonora naho rero ari General de Brigade mu kwezi kwa12 azoba ari General Major mu gipolisi kuko yararikoreye ateza kurironka tumuhaye rero ikidari cyo gukora akazi neza c'intwazangabo hamwe n'akazamuzo k'imiliyoni 2 kandi murumva no ku bitugu hazoca haduga kandi ku bitugu haduze no kuri poche appliqué haba haduze
none rero naze tubimushikirize duce tumuha n'urupapuro ruzokwamara umuranga n'abuzukuru baze babone ko yabaye umuhizi. hanyuma abana nabo bashobora kumubaza ngo umwuko n'ikiriko, duce tumuha akazamuzo k'imiliyoni 2. abantu mwene aba rero murumva ku ntwari ibereye uwo muntu ko afise akarorero indongozi zose zokwigirako. guhera uno munsi aha murarose icigwa, nimwibaze ku rwego umwe wese basi yopfuma aziganya imiliyaridi 5. ubushikiranganji ni 15, imiliyaridi 5 kugwiza 15 ni kangahe? mwumva ayo mahera yo kubaka ibintu bingana iki mu gihugu cyacu? basi ni miburiburi wewe urumva ni 17. cufata umwe wese yoziganya imiliyaridi 5 ingene vyogenda samurarabiraho. ubu ngiranje ku muco rero wabitangira igihugu n'abene gihugu. ivyo twama turiko turababwira yuko umuntu murundi wese ategerezwa kumva yuko igihugu acigura, tukigana ba Rwagasore, tukigana ba Bihome, ukacigura igihugu. none je ndababaza, igihugu rinda wiba utwo cifitiye, ubwo wocihebera ukagiha amaraso yawe? tumvikane, none ukuri si kumwe. rero turabona bakwiye gutanga akarorero kurusha abandi, tubona yuko biyemeje ko igihugu bashobora kucigura. uwa mbere muri uwo mugwi ni Colonel de Police Nibizi Gervais. iyi ntwazangabo mu Nyamiramabi niwe yagiye arongoye umugwi w'intwazangabo 10 karuhariwe mu gutabara ibiza n'isibe, bagiye gutabara igihugu ca Turikiya igihe cyahitanwa na Nyamugigima. twarabarungitse, bakoreye ahantu hari igikonyozi kiri munsi y'amadogre 7, -7 niho bakoreye. barakora baratabara gushikaho umukuru w'igihugu ca Turikiya yamwambitse ikidari c'abiguze igihugu ca Turikiya kandi akiriho. none ga yemwe mwumva mu Burundi byoca bigenda gute? arinze yigura ikindi gihugu twamutumye kucigura, yoreka kwigura igihugu ciwe? none rero nawe twaramukengurikiye cyane kandi tumuhaye ikidari cyo kwitangira igihugu c'intwazangabo n'akazamuzo k'imiliyoni 2. kandi aje yambaye ca kidari naco cyo kwitangira igihugu ca Turikiyaga aracambaye agerekako. duca tumuha nawe nyene urupapuro rw'iteka, bose bazokwama barabirako. n'abana rero amashokora y'abana ciyaronka. uwa kabiri muri uwo muco w'abitangira igihugu ni Colonel de Police Mukoko Edouard, Open 0907 Dramatique. uyu uje nibaza yuko mwari mukwiye kumuha amashi menshi, yabakuye ku muzigo munini bashe. muribuka akagwi k'inkozi z'ikibi kari kagisibije kazibiri barabara kuva Bugarama gushika Gitega? murakibuka? niwe yakabakuye kumuha amashi menshi. none ubu saa 6 y'ijoro, saa 8 y'ijoro uzabumva ngo ndigiriye Bujumbura, ubundi ngo ndigiriye Gitega. uyu yaritanze atiziganya, akikagwanije kajya kagwi kategera imiduga, hacaba kandi kagwi mu Rusera no muri zone Shombo haji Muramvya nyene kibinka nako nyene yahemutse agatujije. uno munsi bibereye mu mahoro bose. murumva yuko yitanze atiziganya. none rero nawe duca tumuha ikidari cyo kwitangira igihugu c'intwazangabo n'akazamuzo k'imiliyoni 2. abanyamuramvya ndazi ko mumuzi, ariko arubaka n'ahantu hazohora habera amanama imuramvya. twara tubura aho tugira amanama, niwe ariko arahubaka. murumva yuko nawe nyene no muntu ari imbere yakora neza. mugabo irumvikana arinda yihebera igihugu ntiyoreka kubaka. aka kazamuza ngira ngazoca kurako n'agasima ko gushira kuri ya sare. arakunda igihugu gose uyu. hako bene igihugu bamererwa n'abavuga ati mvuma amazi agupfa imbere ya vyose.
yarerekanye akarorero. Uwa gatatu duha ikidari cyo kwitangira igihugu ni Major de Police Ndayisenga Claudine. Baba fasoni rero, uyu mufasoni Major de Police Ndayisenga Claudine ni ntwazangabo yanonosoye ivyigwa vy'ubuhinga bwo kurwanya ubugizi bwa nabi bamwe bacisha mu buhinga ngurukana bumenyi. Yagiye kwiga abanyeshuri 80 bavuye mu bihugu birenga 25, abo wa mbere mu gihugu ca Misiri. Umukuru w'igihugu aramuraba aramutangarira acaramuha agashimwe. Muga ivyo nibisanzwe. Yaciye avacaja kwiga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Agiyeyo naho abarurangiranwa muri bya vyigwa byo kurwanya ubugizi bwa nabi bwo gucuruza abantu. Muga b'abarundi b'ibitorero nababwira ntako batagize ngo bamuhanure ngo ahunge kwashitse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nawe babwira ati nzokwemera mfira igihugu. Aragaruka kandi yarafise abagoma bamuhanura ngo heba uwigire muri Amerika. Yashitseyo aragaruka. Ico cyabaye ikimenyetso cerekana gukunda igihugu. Muravyibuka yuko je hari nabo twajanye bagatoroka, kandi bacavuga yuko mu Burundi ari umuriro, kandi bajanye n'umukuru w'igihugu. Leta yabarihiye indege bakajana n'umukuru w'igihugu, iryo teka bakarironka bakaryitesha. Nimwibaze nawe akaronka iryo bakwe ryo gushikayo agaca yigarukira i Burundi. Yakoze ibintu vyobera akarorero abandi barundi mu mugambi wo gukunda igihugu. None nawe nyene tumuha ikidari cyo kwitangira igihugu c'intwazangabo n'akazamuzo k'umuriyoni n'ibihumbi 500. Murabona ko akiri muto aracakora. Ivyo birori biheze tukaba twaregereye bamwe mu bari bahejeje kuronswa utwo tuganuke, aho batugaragarije umunezero bari bafise kuri uwo munsi. Kubera ko ivyo nakora sinarinze ko abantu babikurikirana bakabona ko ari vyiza, kandi sinarinze ko bishimisha abantu. Nabona nkora hama rero bambwiye yuko bampa agashimwe uno munsi, ejo babimbwiye ku mugoroba inyuma ya saa sita bambwira ko nshobora kunduka. Niho numva bampamagaye kumpa agashimwe. Rero namwe nivyo mwiboneye umukuru w'igihugu yadushimiye. Mugabo je naho mfise akanyamuneza ndagafise ku izina ry'abandi, kuko bijye bintu byakoretse yagejeje nabikoze ndumva. Hari abo twakoranye, hari abo n'ubu turiko turakorana, kandi zobanira dukorana mu gihe cyose nzobangiriye. Akamunotera abandi nuko umuntu wese ahari icambara kwiye kwanza kwiyumvira, ntiyumvire ngo ndiko nkorera naka ntambona, ariko abanze yiyumvire ibikorwa turiko turakora. Hari umunsi tuzobibazwa, hariho umuntu umwe atubona abandi batariko baraturaba, ngo niwe tugwe kwanza gutinya ubwa mbere, ubwo azotubaza ibyo twakoze. Hari ahantu abantu tuja ahantu bagushize nk'ahantu ugaca wiyumvira ati nkumbure ndahagiye kubera ndumuhiza akomeye, ariko Imana hari kibikuronderako. Imana yabwiye umugabo yitwa Moridekayi, Bibiri tubwira yuko yabwiye Esther ati nutagira ico ukora, Imana yagushize aho mu bwamikazi mu gihe gisa nk'iki kugira ngo ugire ico ukoze. Rero aho uri hose Imana iba yahagushize kugira ngo hagire ico ukora kizonezereza abo yaremye, kandi gica kinezereza n'Imana. Igihugu yanshimiye kandi nanje ndakengurutse rwose. Yanshimiye kubera yuko nigenjeje neza, yarabigendereje aciye kubo dukorana, arabona yuko ndi umuntu w'intwarikazi, hambavu yuko ndi umufasoni w'umupolisikazi. Hari ibikorwa byinshi nagiye ndakora vyerekana ko ndi umuntu w'intwarikazi. Twosozera ikiganiro cacu tubamenyesha ko nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu yashimiye abashikiranganje babiri, umushikiranganje w'intwara hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, hamwe n'umushikiranganje w'inyubako, ibikoresho vya leta n'uburaro rusangi. Twasa tuje hamwe dukomeze nayo kwikukira, egome inteko kwikukira kora irosa sike ko kwishigikitse ibikorwa iterambere dukomoka ko ariko tugaruka tukubaka igihugu cyacu mavukiro cyatwibarutse. Ivyiza nabiraronde ko twese turi kumwe birashoboka.